Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV umwe wese mu cyubahiro ciwe aho aherereye. Reka turamutse abari mu gihugu, turamutse abari mu gisagara hagati mu gihugu, abari hanze y'igihugu, mwese turabaramukije. Ni mwiriwe canke ni mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye. Kuri microphone ni Pacifique Nduwimana. Uyu munsi twatembereye turi ahantu muri ville bita muri town, aho turi twagendeye umuntu uraza kumubona ngira ngo cameraman yatangura akamwerekana, bamwita Beni niwe twagendera uyu munsi, umukobwa mwiza umukobwa mwiza niwe twagendereye. Nibaze ko muza kumenya byinshi cyane kuri we, ariko reka mbanze ndamwakire kuri PITV. Tukuramutse. Ni sawa? Yego, namahoro mwese abadukurikiye, turabaramukije cyane. Yego, tumeze neza kandi ni karibu. Bamwita Beni iri ayandi mazina kumbure ku batakuzi, jewe umenga ndakuzi abandi batakuzi. Ku batanzi amazina yose ni Dusabe Beni Blandine. Yego, niyo mazina afise, abavyeyi banyise. Yego cyane. Twaje hano niho asanzwe akorera, kandi murabona yuko ibintu bimeze neza gose. Nibaze uko mu byo akora nibi birimwo, murabona yuko hano harimwo ibintu byinshi akora, harimwo ibintu intete, harimwo ibintu by'amata, harimwo amaji n'ibindi byinshi bitandukanye. Kumbura araza kutuyagira byinshi bifatiye ku byo asanzwe akora. Ariko mbere yuko kumbure tumubaza byinshi akora, murabona ko yanambaye kandi yambaye umupira w'akazi, ngira ngo benshi barabibona amabaje niki. Ariko kuri no baje ndabona hariho igicapo cy'umuntu, hanyuma akaba arimwo ibintu byo by'ingya mu mutwe, iki amavoka n'ibindi. Mbega Beni, ibyo bintu bisobanura iki kumbure ko bariko baradukurikirana? Murakoze cyane. Nkuko nababwiye yuko nitwa Dusabe Beni Blandine, kuri ibi bicafye ko nuko bijanye n'ivyo nize. Ubundi ndi nutritionniste, nije ibijanye byo gufungura mu gihugu kibanye c'u Rwanda, nize cyitwa nutrition humaine. Rero ibi nico bisobanura ko hano mwagendeye na restaurant dietetique yitwa Eden Healthy Food. Iyi logo rero nkuko babibonye ni logo yacu, ngira ngo abakunzi bacu baraza kuyibona, barayibereka neza. Irimwo amavoka, irimwo ico bita asperge, inazi, amafraise, byinshi bitandukanye, ariko bikabiri mu mutwe. Ce que veut dire yuko nabishize mu mutwe, nawe urabona, kandi umutwe si urya. Oya, iyo rero umuntu abonye umutwe ico umuntu aba ari karafokaliza cyane n'ubwonko, ko nako biri ndani. Nabishize kuri parti nyene, hari uburyo nyene bigize ubwonko. Bisobanura ngo mu bwonko niho haba ubwenge, niho haba ubumenyi, niho haba gutahura. Rero nashase kwerekana neza ngo imbere yuko wihereza avoka, imbere yuko wihereza umucungwe, imbere yuko urya gingembre, banza utahure ngo bigiye kumarira iki mu bwonko bwawe, mu bumenyi. Ubanza ugira ubumenyi, ivoka ngiye kuyirya, tangawizi ngiye kuyinywa, uyu mwumbati ngiye kuwurya canke ikijumbu, bigiye kumarira iki. Umaze kubitahura mu bwonko bwawe, ni wabirya swat ugasanga birarura, ntuvuga ngo yugi ibintu ngo ndabidawe, no, uza kubirira akamaro, uza no kwinywera akamaro. Ariko byahereye hehe? Mu bwonko. Niba kubwira ngo iki ni kiribwa, iki ni kinyobwa, nubwo ubona ngo kiraryoshe, ariko ubwonko bwawe bwamaze kubitahura, ni ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu ivyo byose twabanje kwishira mu bwonko ngo banzo bimenye, hamuzo vyihereza ubizi. Okay, Beni, kumbure turumva ko muri abahinga mwigiye kumbure ibintu byo gufungura ngaha mu gihugu cacu, kumbure n'abandi twakuze twumva canke n'ubu turazi yuko ubwiza musanzwe, benshi bazi yuko ubwiza buca hirya hatandukanye. Hari abazi ko ubwiza ari kwisiga, hari abandi bazi ubwiza yuko donc buzanana mu nzira nyinshi zitandukanye. Hari n'abandi bazi yuko ubwiza buca mu kanwa. Kenshi urabaza umuntu ati mbega ko mbona mw'imisi wavyibushe, usa neza, kabiri karembye, ati
n'ubuntu bw'Imana abandi bagaca bavuga ati n'ubwiza bw'Imana ati n'amavuta niko nawe ubyumva nk'umuntu kumbore wabyigiye nk'umuntu navyigiye buriya ico bita ngo ubu buzima bwiza mbwa cyane birimo amagara mazima kuri kote ya sante ubundi bigirwa n'ibintu bibiri icambere bigizwe n'ico bita style de vie uburyo umuntu abaho ariko ica kabiri nk'uwo mugana yavuga ngo ubuzima buca mu kanwa ico bita gufungura naco kirimwo bisobanura ngo kugira ngo ubeho ufise ubuzima bwiza biraca mu kanwa kandi biraca n'uburyo umuntu abayeho gute niyo mpamvu buzawumva bakubwira ngo kora sport iyo ni style de vie mu buryo umuntu abayeho harimwo espérance canke foi kwizera ni hamwe umuntu usanga nubwo iyo babayeho kuri konte ari muri mwana makredi muga kubwo gusenga kubwo kwizera Imana adafise nayo kurihinza uko kwezi kandi ageze muri 029 030 makabazi ngo Imana irabikora iyo ni style de vie n'uburyo umuntu aba kubwo kwizera ntatabagurike estoma ntace yondagwagire stress iyo ni style de vie ariko hagaca haza ko na alimentation gufungura sivyo kubera ko uko umuntu yogira icizere kose agaca ku mugoroba agaca shika yiyahaguza inzoga kugira ngo bya bintu avyibagire yirinde stress ni hahandi ariko birashoboka ko umuntu ugira icizere nyuma yo kugira icizere ukabaza ati okay nagize icizere style de vie nayigize ndumva ko nizeye Imana ariko ku mugoroba kugira ngo n'ubwonko bwanje buruhuke rike nihereze umucungwe ni anti stress siko kugira ngo n'ubwonko bwawe buruhuke bavuga ati nukuri reka nihereze ivyo kujya biva mu nda hehe biva mu nda vuba kugira ngo digestion ibe umwanya mutoyi nabwa bwonko bwanje nuko mfise stress nyinshi bishobora kugira gute kugabanuka romba ni ibintu bibiri bigira gute bijana style de vie uburyo umuntu abayeho no gufungura kuburengira ngo turaza kuvuga ku gufungura kuko na cyane cyane nibyo mwigiye mbega iyo uri kuraraba mu gihugu cy'u Burundi ukuntu abantu bafungura kuko nawe we uri umurundi kazi ukuntu abantu bafungura ubona bo bafungura neza sinavuga ngo ibice runaka kwijana ntarinze kuja mu statistique uko arahari y'amama nutrition n'ibindi by'ukuri abantu ntibaramenya gufungura icarico uno musi abantu bazi ko gufungura ari ukuzuza inda nabironse ndabirya esere ngugiye mu misi mukuru ugasanga umuceri wera n'uwaruje n'uwavere n'ubusa gute ukumva umengo ushaka kuvaho ugize gute ubimaze by'ukuri aho umuntu abaho abantu bageze uno musi gufungura neza ntibarabimenya ko gufungura neza sukurya gufungura neza n'ubumenyi by'ibintu ugiye gufungura ivyo ari byo rero uri kuragerageza cyane muri igihugu cyacu turimo cy'u Burundi abantu ntibaramenya gufungura icarico nabaja kubimenya baramaze kugwara ariko muganga atanguye kukubwira ngo ntunywe isukari muganga atanguye kukubwira ngo reka inzoga ngo yutuboga bya bintu bari gujaho gutangura kare ukaje kubikora kubera iki ubugwayi mbega none kumbure abarundi benshi bice byinshi by'abarundi n'abarimye kandi bararima bakimbura bakagira gute none uhera he kuvuga yuko kumbure batazi gufungura cyangwa batazi gutegura ibyo baba barimo mugize neza abarundi n'ukuri by'ukuri n'abarimyi kandi babyumve kandi ni byiza ko no kurima ko n'ibyimburwa biraboneka ni byiza cyane kandi banakomereze ko kuko ibyo twavuga byo gufungura bitanahari ibyo bari kindi icambere n'Imana ishimwe ko n'ibyo byimburwa bihari twoja kuvugirako ahantu bija kugoranira ni hehe cyane reka tuvuge nko kubarimyi abo nyene bavyirimira une grande population tuvuge ko ari umuntu atunzwe n'uburimyi ukoreze ko riyo majorité d'office abantu bararima ugasanga vya vyimburwa vyiza aronse vya vyiza nivyo atangura kugurisha kugira ngo aronke iki amafaranga sivyo zangano za mbere aba yazijanye ku isoko za tomati za mbere yaronse nziza aba yazishoye usanga iwe yisigaje tumwe twanyuma tubi ariko yabanje kugira gute gushora alors ivyiza waronse wabishoye ugiye kujya ibisigazwa urumva yuko haba ikibazo ico ni cambere kabiri tubayeho ugiye kurahaba ugasanga namba ico gihe ari umwimbu w'ibijumbu n'ibiharage
kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ugasanga ni inkono y'ikijumbu niki n'igiharage gushika biheze nihera imyumbati nizo kwama mu nkono ukabanza kubikonsoma bigahera nihera ikindi kintu ugasanga nivyo usanga muri alimentation wa muntu azarafungura ivyo bintu habuzemwe imboga habuzemwe agakaroti habuzemwe utwo turengarenga n'udupinari niho henshi usangira abantu ego no muri myini sawa bimeze neza kandi harimo ugasanga yambaye amabeke ya marinette kubera iki kubura kwa vitamine A alors que yari wa muntu gushora ibiro bibiri vy'ibiharage utwa tahanya agatahana n'imboga z'igihumbi ariko aravuga ngo ivyo afise nivyo ngira gute nivyo nkoresha mpaka gatatu kibazo aho kihabera nubwo umuntu aba ari umurimyi ikibazo kihabera kukwigana umuntu yaronse ikijumbu ciza yaronse n'uduharage twiza wanashaka tunavuge yuko yaronse n'izo mboga ndiko ndavuga ariko akabazi ngo kugira ngo mbo musirimu nuko nteka ikiro c'amavuta mpaka uteka ibivuta nk'ivyo wabonye kwa runaka nkaho umengo ubaye umusirimu ninde yababwiye ko umusirimu ari kurya amavuta n'umunyu mwinshi ese nawe ngo baye umusirimu rero ngo uwo musi wavyishe ugacukubitamwe bya bifiriti urumva ugacurya bya bintu bigiye kukugirira nabi kwigana biriko bigira nabi abantu nubwo wowe uri umurimyi uvyirimira ubifise ariko ivyo wabonye ku bandi utazi ico bigiye kukugira akamaro muri we musi turagura ikijumbu c'igihumbi ukumva ko mu kukirya neza ariko kugira ifiriti uno musi ico kijumbu kiguze urumva ko kukirya neza ariko gihwata ariko ikijumbu sivyo ngo n'ivy'igihumbi biraboneka ico kijumbu cawe kironge neza ukirya amaganda kunywa kurya ikijumbu c'amaganda pourquoi reka tukibabwire ngo kuko iyo uhwase ubukuye kico bita beta carotene iyo beta carotene yo bita vitamine A iri hehe iri hagati y'igishishwa na kujya kunika ikijumbu cera kurya ugihwase rero uba ubuyikuyeko iyo vitamine A yari kukurinda ingwara vitamine A yari gutera ubona neza iyo vitamine A yari gutera umwana wawe igikuriro ubuyikuyeko urumva ukavuga ngo yango jengo ndumukene uri umukene ariko muri ca kijumbu cawe urashobora kuronka ikintu ciza kabiri ushobora kuba waguze izo tomati z'igihumbi ugiye kukarangisha n'ibitunguru vya 5 andiko ndagerageza kuvuga kuri make kuri za tomati zawe z'igihumbi kura kuri tomati rumwe ukureke n'ikindi gitunguru kimwe ca desa ugure n'indimu y'ijana ushireko iki uburiya gasalade we n'umuryango wawe vya bigripe bimwe vyiyadukiza twatuyoka two munda tuguma tuza n'ibindi vyinshi uba ufunguye neza kandi ku buryo bwawe buke ofisi rero ntihagire umuntu yitwaze ngo gufungura neza bisaba uburyo bwinshi oya ahubwo ni muri vya bindi ufise umenye ingene ubikoresha neza naguhaye ukurero nko kuri ico kijumba mbega noneho kumbure nta bandi bobo usanga bafise mbere n'amafaranga menshi bagura ibintu byinshi ugasanga baguze n'ibidakenewe cyane gose byo kuri ugasanga byaguze ibidakenewe hari ikintu kibabaje ugasanga umuntu afise amafaranga reka tubivuge ugasanga avuye muri sport ugasanga wanashaka ngo reka aragabanya ubuvyibuhe niko baravuga ngo ujya no mu boss ngo yaciye reka aragabanya ubuvyibuhe usanga ayo mafaranga yiwe afise yicaye hano nko muri restaurant canke wiwe ya commande amata agacagira n'umukate wera gacashiramwe umurete gashusanga no muri ayo mata bashizemwo chocolat urumva uwo rero avuye gutiki ibinure urumva usanga amafaranga hasize akubise kamata atagira fibre kandi très saturant en graisse mu byo biti binure akubise kimirete kandi ni amagresse yajije kugira ya pain blanc wo mukate wera nawe ugiye kumutera ama constipation n'ibindi ugasanga na amafaranga yawe ofise menshi ariko ntuzi uburyo ugira gute uyakoresha kandi uratahi wawe ukubita amafiriti ku mugoroba kubera amafaranga menshi ofise uza kuja mu kabari urumva mbese no mu mujya ugasanga ivyo kurya vyawe kugiye kwera ko ufise amafaranga ivyo kurya vyawe kugira ngo ubone ko ari vyiza vyose ni byo kurya vya firitirijwe ni bifiriti ni bivuta byinshi kugira amafaranga menshi n'umugisha kandi ni vyiza kugira ubutunzi ni vyiza ariko menya ngo muri ayo mafaranga yawe ni gute woshobora gufungura neza zamboga
bisobanutse n'amafaranga ugakoresha na ya will d'olive iwawe urumva n'ibindi bitandukanye ivyo vyamwa bigura izo pome zigure ko Imana yakwezagije amafaranga urya ivyamwa biba biri iwawe ubihindurire bimwe bibi vyari kukwica mbega none ko numva ivyo bintu mwigiye ari ibintu bikomeye uri kuraraba muri kino gihugu cacu ugasanga ntibiranatera imbere nigiki mwoba muri ko murakora canke mutegekanya gukora kugira ngo kumbure mufashe benshi muri kino gihugu hanyuma bitera imbere? Murakoze. Ico twe twatanguye gukora nyuma yo kuvyiga kuko twaza turagirira impanuro ku bantu bamwe katubwira ati ivyo ntukura tubwira twabitegura gute nk'akarorero naratwarababwira nk'ibintu bya ugasanga ni umuntu bisaba yuko muri regime yiwe ava ku mata y'inka kugira akoresha amata ya soya bikamugora ugasanga nuko turabwira ati le proteine animale mera nk'uyigabanya kubw'ikibazo ufise banzu uyigabanye ukoresha iki kuko ni vyiza gukuramwe ikintu kureka ikintu ugisubstituwa n'ikindi ati ntavyo noronka no bikura hehe rero kubw'iyo besoin yari mu bantu kubwizo abantu gusanga afisa amanemi bakeneye amaju n'ibindi kubw'iyo besoin twasanze irahana niyo mpamvu twaje naje nk'umu entrepreneur kugira ngo ashobore ko répondre kuri iyo besoin ihari ku bantu niyo mpamvu hagiye restaurant diététique niwo mugambi wanje kugira ngo wa muntu wa mugwayi wa muntu ashabugira ubuzima bwiza yarondera amata ya soya yarondera soya comme brochette mwisambusa n'ahandi ashobore kuronka comme nidosi urumva soja comme nido kugira ngo nashobore kubironka ico ni cambere twakoze kabiri turagerageza kugira ama formation hirya no hino nambara aba jeune nambara abantu bariko biga ama cuisine imbere yo kuja muri iyo pratique banze umenye pratique ivyo ugiye guteka ivyo ari byo niburyo uzoshobora kubigaburira abantu ivyo navyo turagerageza kubikora gatatu turatanga ama conseil nutritionnel ku bantu muri bwa bugwayi uko umuntu afise ikibazo runaka turambwira ati ni byiza ko turafungura iki kireke n'iki kireke kandi turizeye ko no mu minsi iri imbere ko turagerageza uburyo twoza turakwana n'abandi kugira ngo abarundi by'ukuri abarundi bashobore kugira ubuzima bwiza kandi tunagerageze na ya taux de malnutrition iri hejuru ishobore kugabanuka yego bere kumbure turiko turarangiza kino kiganiro ariko ikibazo cyambere cyanyuma kumbure nagomba kubabaza mu by'ukuri ngaha muri kino gihugu cacu ubwiye umujene ko ugiye kwigira ibyo guteka nibazo ko yo gutwenga haba muri secondaire canke muri university tukabwira umwana w'umuhungu canke umukobwa ati je ngiye kwiga ibyo guteka nibaza ko yo gutwenga cyane abo bajene bo babwira iki mu byo bari ko barategura mu byo kwiga nibiki abajene reka tubabwire ngo reka dutangurire kuko twavuga ngo ubuzima bwiza buca mu kanwa namba ushaka yuko nyuma y'imyaka 45 yawe utazorinda kwibwirwa na muganga kubw'ibigwaruza ba wagwaye ivyo bintu vyige igaguteka neza igagufungura neza kugira ngo uzobaho ya myaka yawe 60 70 amagufa yawe atatanguye kuvungagurika udatanguye kugwara ya cancer ya prostate utagumuja kwibagisha ama hernie n'ibindi uzogere muri ya myaka 80 batagukuye kumunywa n'amavuta my friends vy'ukuri nk'umujana ari karanyumva indya zitarimwe munyi n'amavuta no kuri zirabishe rero kugira ngo utegure kazoza kawe bavuga ngo ko ugategura kazoza kugira ngo utegure kazoza kawe nukuri ivyo bintu bovyiga sexe féminin yo nyumva kabiri abakobwa bobo bonyumva kabiri kubera ko umukobwa ejeje ubu mu mama kandi umumama niwe azofise ubuzima bw'umuryango we mu biganza amenye ingene azogaburira umwana wiwe ingene azigaburira nawe nyene akiri enceinte kuko agifise inda kuko ivyo turane ubwira abantu ugifise inda uzovyira umwana muzima atazokugora atazogwaragurika umugabo wawe kugira ngo azobeho arondera atagwaragurika utama kwa muganga no mu bitaro kubera ko vy'ukuri birashoboka kubaho ufungura neza imiti kaba mike iwawe iyo ufungura neza vy'ukuri kwa muganga ye kurajayo ariko ni gaki
bisobanura ngo birashoboka neza ko umenya ubuzima bwawe n'ubwabawe kubarinda imiti myinshi yo kwa muganga, ariko vyaciye hehe mu vyo wafunguye. Uri mu mama rero ejo utabizi umva vyogenda gute? Niyo mpamvu n'ukuri nibavyige babimenye, hejuru yo kuvyiga babisome ko n'ibitabo vy'ukuri tubaho tuguma natwe twidokimenta. Nubwo vuga ngo dufite urupapuro rw'umutsindo, tugura ibitabo, turirinda kugura amashakoshi meza, turirinda kugura ibintu bizivye vyinshi, urumva, ariko tukavuga ngo tugiye kubaka ubwonko bwacu no mu gusoma. Rero n'ukuri nimusome nayo ubundi buriya ngo ushaka ngo guhisha umunyafrika aramwandikira, ariko siko bikimeze. Nimusome murabe ubwo butunzi. Beni, kumbure umuntu ashobora kugukenera afise ibibazo bitandukanye nk'umuhinga yo gusanga iyo nsanga dukorera hano muri Rohero 1 cyo bita Avenue de Mangue, ariko ni pave ya kabiri uvuye kuri cathédrale, ni barabara ariko amayote ikore menshi. Pave yo kwa hamwe bayita ngo ni pave yo kwa Gikoro uja kuri bar Benshasha bariko barubaka, c'est juste iruhande ya Mia ryashure ry'abaganda, iruhande ya Mia. Hakugoye turafise WhatsApp na appel direct mushobora kuturonderako, ni 62 09 22 82 09 29 84. Tuzobakirana ikaze. Reka kumure turangize kino kiganiro tubashimira ko mwabanye natwe. Twari kumwe na Beni, umuhinga mu byo gutegura imfungurwa kandi akabikora neza. Urumva yuko yabigize neza kandi ibintu bimeze neza. Dutumire mwebwe mumaze kugira ibibazo by'ubugwayi, ibibazo by'amadiabete, ibibazo bitandukanye, arashobora kubafasha. Reka rero tubasezere kuri microphone ni Pacifique, tuvuge ngo bye bye.